kamwe gusubiri rero wana tubina kwanza dutatura tumara mwiza sho we naho tubatana naze tugenda ngorere hajya banzi nsome cha tuduga na genda ndakanwa kamwe tugendere banzi nsome kwanza nyane nane kim ndagusoma tugeze hajya rugo tugenda gusoma tugeze hajya rugo tugeze hajya rugo oya dushaka nsomera ngaho kwanza kabase ndakwereka uba usome ngaha kamwe hama tugeze hajya rugo nsoma ku muntu oya ntacyo tugenda naho tutogenda hajya rugo ko hari abantu benshi he ugenda kunsomera hajya hepfo yego cyatumanuke hajya hepfo hari abantu benshi nabibonye kusomera ntabwo ngaha niho hari abantu benshi oya ni abantu benshi deja bari kubara impande nakubwire rero tumwumva amasoni umva amasoni raba hariya gato Hello guys, hello everyone. Nizere ko muri mumeze neza nanje meze neza. Okay, so muri kumwe na Alstella Safety wow nyene mumenyereye. Today nabahinduriye uyu munsi hari ikintu ngiye kubereka gishasha tumenyereye abantu. Uyu munsi ngiye gupima kwanza abantu. Hari abantu mushobora guhura nabo ukababwira ati bagusome bamwe bakemera batazi ingeso z'umukobwa batanakuza ari rya mbere muhuye mugabo bagasanga baremeye. So guys, reka tubereke gato. Ara? So, rakomeye. Utwa gute? Deo. Utwa Bakar. Witwa? Bakar. Bakar, bahe. Aho kudicunza. Akajya kudicunza. Biga? Biga he? Ariya he. Mwakanga. Muri tunarim. Afite telefone. Telefone? Oya nashyize kuri shati. Nashyize kuri shati. Utsetse tukajya kumva. Nashyize kuri shati. Ndashaka gusoma. Ndashaka gusoma. Iki? Shaka gusoma juste ko nagukunze. Oya. Kubera? Ndinga bishaka. Shaka gusoma nyene tujiste yene nagukunze. None umva amasoni cyane. Umva amasoni cyane. Oya. Kubera? Wapi? Kubera iki? Kubera? Utinya abantu cyane. Imwe gusa. Bizi imwe gusa ndagusabye. Uratinya? Cyangwa utinya abantu cyane? Cyangwa wumva amasoni? Wumva amasoni? Raba hariya gato. Ngo twegere hajya ndakubaza ikintu kimwe. Ni sawa? Rakomeye. Kora iki? Taxibe. Ubahe? Mukamenge he? Hafi. Ahanyene hafi. None. Kanisa kana sosore nite. Nagukunze? Nasha bon vuga basi cyane nyene wiyagure. Gacane wiyagure ikure kwanza akantu ngaho. Ahajya.
taxi vero. None ngwane kabisa. none banzirindire kwanza nari ndakubwira ikintu ushaka kubwira ndashaka gusoma Ushaka gusoma yaye cyane byo ukunda gusoma kubera urati utinya mwibarabara cyane cyane utinya cyane cyane utinya mwibarabara mugara hanze wowe nkorera ukwemera byakwera yego muga nta mwanya mfise kabisa kubera akazi uri ku kazi mugabo ni waronka umwanya urabinkorera nta ngorane urabinkorera urakomeye kuba hehe umuntu witwa gute uri bana ese umugore n'abana none mutaje nashaka gusoma nashaka gusoma wabinyemereye uva mwibara kwanza hagarara nk'uku kugira ntibatugonge ubona ko imodoka zizohava zitugonga tuve ngaha tuje hariya urabinkorera umugore akongeye kwica hinge kwanza kubwire baranzira gume ngaha kwanza wabinkorera mugabo tugiye hariya urabinkorera neza urabyemeye urankunda none uranyemera cyane wabonye impunzi kiryohera era bari kamera Witwa gute? Witwa gute? Haraho wabunze. Mengana cricket school. Bamwe barabara ntakugonga. Jemunzi. Uravyibagiye? Kandi barenda andrads. Kariya kabare kari epfo. Cyangwa wari waborewe? Kagenza kari jewe. Hasi wewe? Basi je nashaka gusaba ikintu kimwe. Nashaka gusoma. Nashaka gusoma. None ko wikawisha ni gishasha umva ntiwankunda si bibi gukunda umuntu gasi none ukunda umuntu ntushobora kumusoma nk'ubu duhuye ubunyene duhuye ubunyene none icyo gihe ibyo gihe undi gihe bikora bwaje ntabyo nibuka mugabo usoma duhuye ubunyene cyane ndanibuka ukacubwira ibyo cyangwa wari wanyweye tufate ni wewe nyene wambwiye ko bakwita sive cyangwa wari waborewe nkazo wibuka none unyishuye gute shaka kusoma muri uyo mwanya muga munsi umwanya wabinkorera munsi umwanya wabinkorera zoshika basi ukabinkorera basi ibyo nibisanzwe none tugaye gusaza nkorera ku mugoroba basi giye hama tuca tubigenza gute numva duhuye ubunyene muri uyu mwanya none cyo kumvikana ucumbwira ati mamba tuvugana mamba tugenda tujanye sinzi cyo mwatinye ko ari mwibarabara Rakomeye izo ni bureti dandaza oya shakuja none uba gatunguru wa mugatunguru
ndakubaze mama wafise amaso nkayo kuri myiza nta muntu aba mu oya hariyo nyene urabusanga nyene ukamenga si beza mugabo ufise amaso nyene nk'aya kwa gasore none urafise umukobwa musohokana ino ntore woshaka kubera nka jewe ntiwonyemera bivana kubera ok sawa je nkunda kubwiye ko ndagukunda ntiwovyumvamo abanza nkiyumviye ubu banza kwiyumvira gute uciye umbwira ati ndagukunda ndagukunda ryambere ndikubiko nyene ubwo nyene nanjye mbona nanjye noce ndakubwira ati ndagukunda kandi uwo munsi naryo ryambere basi none hari ico mbaye sikamvuze ntumbeshe basi imbere yuko ugenda je nshaka gusoma ushaka ryanga ndagusoma kubera usoma soni cyangwa ni kubera wariye akanyama utinya kubera akanyama Jessica mvuze mugabo nsoma kubera uranse kubera ko utobikora basi tugiye ahandi hantu nyine tukinyegeza navyokwemera kubera iki none nuri watinye iki kwanza nta kintu watinya ntisomana n'umukobwa musohokana ruguru ntiwegera umusoma kubera iki none wumva ngaho gukunda gute kandi utamusoma none ukeya none keya harabaho keya nyene basi nyene kumuha keya umukobwa uravyumva none ntavyohora umukorera vyo urabikora none je kwiye kutobinkorera hari ico mbaye dani ukamukana none ukonka kubera iki je basi ndagusoma banzize kwanza hagarara je basi ndagusome ngaha kubera wanse kubera iki kandi uhora umukorera ujya mukobwa musohokana ngaha ntari ngaha Bujumbura mugabo uraronse wo ngaha mu gisagara uranse ko musohokana kandi uri myiza umuhungu nkawe myiza ega nane kimwe sishaka kwanga kubera ukora ibi nta muntu mubahaba ndagusome basi kwitama watinya sawa yaba hari kamera sawa ni sawa urakomeye mvuye cyangwa kunywa akayoga cyangwa uvuye kunywa akayoga mva mwibarabara uvuye kunywa akayoga wanyweye tungahe nanyoye twinshi cyane ntaje nshaka umuntu usoma kandi ni wewe mbona ufise kandi ufise utwanwa nkunda uremera ndagusome mbwira siniko ndakwenda se ukuntu ntumva mu matwi neza avuga cyane uvuze shaka gusoma uvyemera ndavyemera je nakunze ko hari ukuntu nkunda abantu bafise utwanwa two nkuku barampimbara bwamo ndashaka gusoma wewe neza cyane kandi uwo mugabo wanje umugabo wanje oya ucuba umugabo wanje je nta mugabo mfise oya nshaka wewe ucuba umugabo wanje none kufise umugore none ngitwa kabiri hari na kimwe abantu bavyemera je navyemera je urazi gituma mutwe je nkunda abantu bameze nkuko kwiwawe no bafise utwanwa nk'utwe twiwawe kandi nshaka usomere nganye ndagusoma none n'abantu babibonye bavuga ngo iki n'abantu babibonye bavuga ngo iki nta na kimwe reka ubu iterambere ryaragezweho nawe wosomanira mwibarabara nta na kimwe n'uco ko ntazi gusomana ndabikwigisha ndabikwigisha ngo reka nza reka gutwenga kwanza uremera ko ndagusoma kuvyemera ndavyemera muga ntavyuzi ariko ntavyonzi
niko kutabizi umugore wawe bimukorera gute umugore wanje ndamenya ko nyene ndabimukoresha mugoromba none nje ntiwamenye ko ngene ubinkoresha negasha none wumva no byaca bigenda gute kugira ngo menye ko woba nk'umushere wanje sinura kumva umuntu utavuga cyane bazi nomenya gute ko woba nk'umushere wanje kugira ngo oya nakwemeje nahejeje kubyemera kwema je ndemeye kuri umusheri wanje umugabo iraba nta mugabo mfise hari meta abona nambaye nta mugabo mfise nta musheri mfise ubusa nk'uko ntubwira umugabo je ngira batinya kuri kukunisa nk'uko hari ikintu mbona vyononekara ndiko ndataha uriko urataha none turatahana none cyangwa hari umugore hari umugore muhira hari umugore none je mugabo urafise telefone kwanje kubera nkini urakenya sawa je ndafise amahera nta na kimwe genda ngorere kamajya haruguru nta na kimwe ushobora kugura agacupa kandi uvuye kunywa kandi manza ngorere kamwe je ndayaguha he manza ngorere kamwe gusa tubiri rero wana tubiri na kwanza dutatu turatumara mwiza nshoboye naho tuba dutanu natwe tugenda ngorere hajya banza nsome nca tuduga na je ndakanwa kamwe tugendere banza nsome kwanza aha nyene nta kimwe ndagusoma tugeze hajya haruguru tugenda gusoma tugeze hajya haruguru tugeze hajya haruguru oya dushaka nsomera ngaha kwanza kabase ndakwereka uba usome ngaha kamwe hama tugeze hajya haruguru nca nsoma ku muntu oya ntacyo tugenda naho tutogenda hajya haruguru kubera haba hari abantu benshi he ugenda kumusomera hajya hepfo yego cyatumanuke hajya hepfo hari abantu benshi nabibonye kusomera ahubwo ngaha niho hari abantu benshi oya ni abantu benshi deja bari kubera impande ndakubwire rero rekana nawe ndakubwire ndashaka usome muhiri wacu dufise amahera urumva mama afise amahera papa wanje n'umukoloneli urumva urashaka gusoma oya nta na kimwe yakorera nabuze umugabo niyo mpamvu papa niyo byanka andashe na ashakura sikora akunda umukobwa wiwe ko yamaze kuronka umugabo soma rero oya tudoge cyasomana cyane soma none ubona no kugurira agacupa gute kandi utansoma tudoge nta na kimwe cyangwa gusa basi soma ku itama bazi none ntibaza ko ayiga abantu ntubatinye nta na kimwe je nta n'umuntu n'umutinye je soma ku itama haruguru cyangwa oya hepfo hari abantu benshi abantu bacaduka nk'ubu bariko baraduga mugabo ngaho hagarara nk'uku gusa uca ukubita ngaha byaba biheze egera ngaha imbere umuryango w'abandi uyu muryango oya banza usome ku itama ce tuduga wenda guha ebana moya mbiri vraiment uzobironse genda gusoma nuko nari none sheri none vipi none wewe none nabikomere ndagusoma nabikomere soma rero ubona wambaye n'agashanete we je ndakagugabira karimwe amahera menshi unambaye neza wambaye n'akantu kameze neza akanagaga makafite ncomeka mu telefone nga kugira ncenza ndumviriza umuziki gusa ubu nazivye amatwi sishobora kumviriza umuziki mugana n'amaji y'umuntu urayafata oya kandi telefone itakije oya nta muziki uri kuravuga raba nta muziki uri kuravuga ubona hawe hari umuziki uri kurumva nta muziki uri kuravuga n'umusore wangu wariye mugabo oya ngo rero umusore wanje iraba ni jewe urana ntibikunda hiraba tonda basi oya gira gutyo oya kuramo rero urufu shyiramo rero turabe mu mafoto turavukana banza nde kwanza je nshaka nsome oya manza nyereke banza ndi ndakwereki hera ubu ni mukuru wanje
ari hanze yagiye hanze noneho uca wumva tuba twigira hanze ntiraba uyu nawe ni mama wanjye ni kanine wawe oya ni mama umenga murasa neza oya ni mama rindira kwanza nzirindire umvirize je nshaka kusoma ico tudugira kwitama gusa ngaho ndakakugurira ntugire ikibazo ca tuduga harya ruguru ca tuduga soma kwanza soma ndaguheba sindaguheba soma rero some kwitama kubera nkunda utuyoga oya sikwera kwanda gukunda cenja kugusohokana tubyumva kapisa we ntugire ikibazo rero ingo rero kwitama urabona ko abantu bariko baratora abazi wenda kakugurira sheri na kimwe utinye kinone abantu none hari na kimwe hari je papa wanje ni colonel nta na kimwe bakugira nk'abantu nk'abeshi bashabona ko mfise baraza ko mfise umugore bashabona oya turi babiri none hari na kimwe kandi ufise agakumi nka jewe ubibona gute je ndoroshe ntugire ikibazo bashabona ko mfise umugore bashabe mugenda oya none bamugiye none muhebanye ne je sindi ngaha abana bawe nzu bakurerera twege iwacu turatunze somayira menshi nabangeze nabi oya aha yego kubita agakiri kamwe ngaca twigira je nabikomere ibyo ushaka byose ndabigukora urankorera byose yego gende ariko mane ko ushaka byose ndabigukora oya bansomere aha nyene aya kubera kutsinya ngaha none uburyo wowe urankunda abantu benshi bashengereye baca bagenda babwira umugore ngo ntabwo kimeze yego ngo basi ndakubwira era turaba hari wewe guys nizere ko muri mumeze neza ko dutemeye na mbere ntimwibagire subscribe nizere ko ibyo mwabonye bitangaje cyane so kuri microphone niho unzi nyene SOCIAUX inyuma ya kamera ni Fizzy Boy wow unzi nyene adahinduka ntimwibagire gukomanta gusharinga kulakinga thank you guys ciao